mugire mukurikirane radio Cirimoso isoko ry'ukuri. Turabahaye ikaze inshuti bagenzi mukurikirana ibiganiro vya Radio Cirimoso. Ikiganiro c'uyu musi igenekerezo rya 14 Munyonyo mugishikirizwa na Liliane Ndereye afatanije na Rugema Michel hamwe na Alexis Mbogo. Ihi biganiro mukaba mubitegurirwa na Emmanuel Nkurunziza. Tubahaye ikaze mwese. Ukuri, ubutungane niyo nzira y'amahoro. Inyuma y'indwi iheze iradiyo yanyu yari imaze yifatanya n'abacikacumu, abavyeyi, abapfakazi n'imfuvyi, eka no gusabira isinzi ry'abatutsi bazize uko bavutse bari mu kwibuka imyaka 30 iheze iryo barariguye. Ariko nk'uko mwese mwavyiboneye canke mwavyiyumviye, leta ya CNDD yarasubiye kandi gusogotesha icumu rishusha imitima y'ababuze hamwe n'abacikacumu mu kubabuza kuja kunamira ababo igihonyabwoko ryakamiranije mu buto bwabo bwinshi. Aha tuvuga abana, abarezi babo hamwe n'abandi batutsi bo mu micungararo ya Lycée Kibimba baturiwe bukwi n'abari bitwa ko ari abarezi bafatanije n'izindi ndongozi za Frodebu. Ibi vyerekana ko ari ukwiyotsa kubera ko bazi uruhara rwa benshi muri CNDD bakoze muri ako kabi kabishe, hakongera ko n'ububisha bw'iyi leta kugira abandanye batuntuza imitima y'abasigaye. Radio Cirimoso isoko ry'ukuri. Tugire rero tubandanye igikorwa twatanguye co kubashikiriza ivyatohojwe na societe civile kwihonyabwoko ryatikije abatutsi ryateguwe na Frodebu itako ikabishira no mu ngiro guhera itariki ya 24 Gitugutu 1993. Ariko mudutunge duhere kwijambo ry'intagambarara rijanye n'indwi dutanguye, iryo naryo turishikirizwa na Emmanuel Nkurunziza. Reka tumutege yompi. Kuva intwaro ya CNDD itanguye ni kuvuga muri myandagaro y'ibihumbi 2005, Uburundi buramaze kubona amabi menshi ajanye no kuzimanganya ihonyabwoko ryakorewe abatutsi ku ruhande rumwe no gukingira no kweza barikoze ku rundi ruhande. Abarundi co kimwe n'abanyamahanga bakurikiranira hafi ikibazo c'ihonyabwoko ritarahanwa mu Burundi baraye batibagiye abicanyi barenga ibihumbi 6 barikuwe niyo ntwaro hagati ya 2005 n'intango za 2006. Si ivyo gusa, ivyo vyabaye bibangikanye n'itoteza rya mbere ryakorewe abanywanyi bishirahamwe AC Genocide Cirimoso. Nkuko tubisoma ku rupapuro rwa 12 rw'icegeranyo c'ishirahamwe mpuzamakungu ryishinze kurwanya ikubagurwa rya kiremwamuntu, Organisation Mondiale contre la Torture, OMCT mu mfunyapfunyo mu gifaransa, rikaba ryagishikirije ishirahamwe mpuzamakungu ONU muri Munyonyo w'ibihumbi 2006. Kwa 29 ndamukiza muri uwo mwaka wa 2006, abapolisi barengeye ku banywanyi bishirahamwe AC Genocide Cirimoso bagira bashira amashurwe ku cibutso c'abasirikare biguze Burundi hamwe bita Monument aux Soldats Inconnus mu gisagara ca Bujumbura, barababoreza igufa. Ivyo bakaba babikora bigera hejuru bavuga n'amajambo yo gukora kwitama no gutuntuza abatutsi hamwe no kubatuka ibitutsi atawosubiramwo aho abantu bumva. Nta kwezi kwaheze kandi igipolisi ciganjemwe abicanyi bazanye muri CNDD-FDD kidafunze ku karenganyo indongozi zitatu za AC Genocide Cirimoso zariko zigirisha inama mu gisagara ca Gitega. Hampari yuko ivyo vyakorewe Cirimoso bitari bijanye n'amategeko. Ikindi dutegerezwa kwibutsa nuko ico gipolisi cakoze iryo bara cari carongiswe n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu. Iyo nayo ikaba ico gihe yari irongowe na Evariste Ndayishimiye, umwe bagenzi be bamaranye imyaka irenga 10 bariko bica abatutsi bikinga ibisaka, bamuremeye ikipete rya general n'ubu dusigaye twumva risubirwamwo n'abasavyi hamwe n'ibitazi. Ntawo kwibagira kandi ko mu mwaka wa 2012 iyo ntwaro ya CNDD-FDD yasibije inama mpuzamakungu yari yateguwe n'ishure kaminuza ry'u Burundi, ikaba yari yihangiye kwiga ukugena agatima n'ibikorwa by'ihonyabwoko byorandurwa n'imizi mu karere k'ibiyaga binini. Nkuko abarundi bayamaze batingasitira araba ntihwera, mu mwaka wa 2020 no kuvuga inyuma y'imyaka 14 yose iyo ntwari hari bitabereye yiyorobeka ikareka abahizi bishinze kurwanya ihonyabwoko bakaja bararangura iryo banga ntangere bishinze. Ubutegetsi bwa CNDD bwarasubiriye kwankiriza ibikorwa by'ishirahamwe AC Genocide Cirimoso bugashimikira kuribuza kuja kunamira abana biga ku ishuri rikuru ryo mu Kibimba batuririwe kwibubu kwa 21 Gitugutu 1993, bakaba baturiwe n'indongozi hamwe n'abanywanyi basahwanya Frodebu wa mugambwe watwara ico gihe ari nawo washinze iyo CNDD-FDD itwara Burundi bitabereye uyu munsi. Ni ngombwa kumenyesha abatari babizi be no kwibutsa abavyibagiye canke bavyiyibagiza ko kuva hiyo ngeso yadukiye byaciye biba nk'umugigwa ubu ku mwaka utasha.
twomenyesha kandi ko igishasha cazananye n'iyo ngendo ari ukugene hampande yo gutoteza no kurenganya abarwanya ihonyabwoko bahurikiye mu ishirahamwe Cirimoso, ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwadukanye umukenyuro mushasha wo kuguza ku ruyeri ibikorwa byo kwibutsa no kwibukiriza ihonyabwoko ryakorewe abatutsi birangurwa n'ishirahamwe Cirimoso, bukabisubiriza n'ivyaha vyakozwe na CNDD-FDD imbere y'uko itangura kurongora Uburundi bidakwiriye, ariko bwabanje kubitazira ukundi gushasha ngo nivyaranze umurwanyi. Nkako kuva Burundi burongowe n'abakoze ihonyabwoko, abarundi n'abanyamahanga bakurikiranira hafi amakuru y'u Burundi basanzwe bazi ko hari indwi yo mu kwezi kwa Munyonyo yama yigorora atayindi nkuru ivugwa muri politike n'imibano y'igihugu atari ryasekeze ry'urubeya abayoboke n'abasavyi ba CNDD itwara Uburundi bitabereye bazungurukana mu ntara z'igihugu ngo n'urumuri rw'amahoro. Naho amahoro ari ikintu ciza kandi ntasubirizwa, ikimenyetso cayo kimaze kuba urumuri rugizwe n'urubeya rugatemberezwa n'amaboko yaranzwe no guturira izine dote yiteza, petit seminaire y'Ibuta, ibitaro by'Umutaho, internet na bibliothèque bya lycée Mweya, eka n'ibikorwa bigahise byo guturira ibikanurwa rusangi, kitabuza akaba ari abana batuririwe mu kibimba atakindi bazira atari uko bavutse ari abatutsi. Ubwo rubeya rero ntirubura kugira abo rutungura mbere n'abo rutuntuza, hatokabaye ibyo byose bikurikirwa n'icitwa ngo ni indwi y'umurwanyi. Iki nico gituma tubigaruka kuno munsi, ni naco catumye tuvyibutsa muri iyi ndwi. Kuvyibutsa no kubishikiriza ni nk'itegeko ku muntu wese ararwa ishinga no kubona igihugu cirahira abarota amahoro n'iterambere, aho kwirahira abahawe n'ihonyabwoko kandi bakaryigamba. Nkako ni ngombwa kwibuka ko kuva Burundi burongowe na CNDD yakoze ihonyabwoko, uw'intwaro yita umurwanyi ko ari umwe yarangwa eka mbere agahava ahabwa navyo vyaha bitagirirwa ikigongo canke ngo vyibagirwe mu mategeko mpuzamakungu, crimes imprescriptibles. Umurwanyi kandi kuri iyi ntwaro ni wa wundi yahagarika amabisi ku mabarabara agakuramwo abatutsi akabicira hano nyene mugabo bakareka abahutu n'abandi bakabandanya. Ni wa wundi yageza kuja gusobanura abahutu n'abatutsi mu seminari Buta kugira yica abatutsi bonyene. Muri make w'intwaro ya CNDD-FDD yita umurwanyi ari nawe igiye kumara iriyinga ininahaza n'uwakoze ibyaha bitagirirwa ikigongo cyangwa vyibagiranwe mu mategeko mpuzamakungu, naho abaharanira ivyicaro vya politike bigeze kubihenda nako ngo arabihanye ko ikigongo bisi cimfata kibanza naho mu by'ukuri bashaka ko kiba ntabanduka. Ni iki catumye kandi biba ngombwa ko tuvunira akagohe n'abandi bose bakwa gukora amakosa nk'ayo kubera guhamira ivyicaro vya politike. Abandi biraba nabakurikiraga kubera kutamenya, ugasanga barushanywa n'abasavyi kuvumereza abategetsi ngo general naka ngo colonel naka, naho bariko batetagiza amapete atakindi catumye bene yo bayaronka kiretse kuba barakoze ibyaha by'agahomera buno. Muri make rero namba turabari buraga abana bacu Burundi buzira karanda kihonyabwoko, namba ikibiki zira kwitwa iciza, namba nyene gukora mwene ivyo vyaha twibukije ko bitibagiranwa canke ngo bibarirwe mu mategeko mpuzamakungu yarahemukiye Burundi n'abarundi. Nta kuntu na kumwe yoharirwa indwi yose canke umunsi canke ngo yitirirwe ikibuga c'inkino kitokaba ari cahitiye citirirwa incungu y'u Burundi yiguze ntayo kwikukira nyene icubahiro Rudoviko Rwagasore. Abarundi bose iyo bava bakagera bakeneye ahubwo kuva mu gatego barimwo bagahagarika rero utagisubira inyuma iyo ngeso mbi yo gutazira no gusasira indava ubwicanyi mu kubwita ko gwara urugamba rwo kurwanira intwaro rusangi, naho bija bigaragara kwayo yaramayeri kugira ngo bahonye ubwoko bw'abatutsi. Niko iki gikoko kiraba bose, ariko abafise ijwi rishika kure canke ryumvirizwa na benshi, baba bamenyesha amakuru, baba barongoye inzego zitanye canke baba amashira hamwe aba yabigenga canke abikorera ivyabo, nibo bakebuwe imbere ya bose. Ukuri, ubutungane niyo nzira y'amahoro. Duhere muri komine Buhiga iri ku murwa mukuru wa Karusi. Komine ya Buhiga iri hagati mu ntara ya Karusi, ikaba ariyo n'umurwa mukuru w'intara uherereye. Iyi komine ifise ibisagara bibiri bikomakomeye arivyo Karusi na Buhiga nyene, eka n'ibarabara rikuru Gitega Muyinga riraca Buhiga. Naho iyi komine iri ku murwa mukuru w'intara ikagira n'ibarabara rikuru, ntivyabujije ko abatutsi bahonejwe n'ihonyabwoko, kiretse abatutsi bakeyi bari begereye igisagara ca Karuzi bashoboye guhungira muri brigade y'abajandarume yari begereye. Abandi benshi ntivyabakundiye guhunga kuko abicanyi bari biteguye bikwiye ku buryo atanuwashoboye kubaca mu ryahumye. Abatutsi bo mu gisagara ca Buhiga bo co kimwe nabo mu mihingo igize iyi komine nta mahirwe namwe baronse yo kuva mu vyara vyabo babisha.
ku mitumba 8 kuri 27 igize komine Buhiga nta mututsi no kubara inkuru yasigaye, ku buryo abishikiyeyo kugira ngo bagire amatohoza bataronse n'ubabwira igitigiri c'abishwe, ababishe ndetse n'uburyo bishwe. Imitumba imwe yarateruye idarapo mu guhonya ubwoko bw'abatutsi, aho ni nk'imitumba ya Bushirambeha aho hagandagwa abatutsi 131, Gitanga hicwa 192, Nkoronko naho bishe 109, ariko agahebuza muri iryo sekeza ryo kwica abo batutsi ryabaye ku mutumba wa Rutonganikwa aho abatutsi 443 bambuwe ubuzima. Mu mwihwezo wakozwe n'abashakashatsi kuri iryo honyabwoko ryabereye ku mutumba wa Rutonganikwa 443 n'ibice 30% c'abantu bose baba kuri uyu mutumba. Ikigereranyo bakaba bagiharuye bisunze abantu 1383 baba muri uyu musozi, kuko vyibonekeza muri rusansuma y'1990 ni ukuvuga ko abatutsi bishwe nka bose. Muti none iryo honyabwoko ryateguwe gute? Ryategetswe nande? Rikorwa na bande muri Buhiga? Reka dutege amatwi Rugema Michel. Naho atawuzi neza na neza ingene ihonyabwoko ry'abatutsi ryakozwe ku mutumba wose wa rusansuma, abashakashatsi ba societe civile barashoboye kwegeranya ibimenyetso bikwiye bashikirijwe n'abantu biboneye amaso mu yandi uko ihonyabwoko ryakozwe mu bibanza bibiri bitandukanye byo ku mugwa mukuru wa Buhiga. Aho naho akaba ari ku mugwa mukuru wa komine Nyezina be no kw'ishuri nderabigisha, ariko imiteguro yo yabaye imwe muri komine yose. Kwigenekerezo rya 20 Gitugutu 1993 abantu bari Buhiga bariboneye inama itari imenyerewe yahuza abanywanyi ba Frodebu bakomakomeye mu ntara ibuhiga nyene ku muhana wari umuyobozi wa ETM, Ecole Technique des Métiers, yitwa Rurakengereza Celestin. Ngo bashika nka 200. Abari muri iyo nama ngo harimwo abahanuzi babiri ba Buramatari aribo Mahorwa Aloyizi na Hangayika Jean Pierre. Iyo nama ngo ikaba yatanguye isaha 11 zo ku mugoroba. Kwigenekerezo rya 21 Gitugutu 1993 wabaye umunsi wo kwitegura neza ku vyari bigiye kuba: kwicira ibiti, kuzibira amabarabara no gusenyura ibiraro. Ni kuri iyo tariki nyene nka saa 6 z'umutaga ikiraro ca Karunyinya cabomowe kw'itegeko rya Jean Pierre Hangayika, yari umuhanuzi wa Buramatari aherekejwe na Buramatari w'Igitega. Ni kuri uwo munsi wa kane nyene ikiraro caramvya casitugwa. Ku itariki ya 21 Gitugutu ni naho hatanzwe essence n'amazutu. Mu kwicira ibiti ngo bakaba bifashishije tronçonneuse zitatu, iyo kuri ETM, iyindi ya Regideso bakaba bayihawe na Mutamaja yari umukozi wa Regideso, iya gatatu nayo yari y'umudandaza yitwa Bivugire Leonidas. Eka n'ibigwanisho bakoresheje mu guhonya abantu ni kuri uyo munsi babikuye mu bwubati, kuko mu gitondo ca kare Buramatari n'abahanuzi biwe bazindutse babuganiza mu mabido n'amapikipiki ingunguru zibiri, imwe ya essence n'indi ya mazutu. Abahawe essence na mazutu baca bagabura amayira bakwira komine yose. Radio Chilimoso isoko ry'ukuri. Ku itariki ya 22 Gitugutu niho abatutsi batangura kwicwa muri Buhiga n'ahandi. Isaha 12 z'igicugu abatutsi bari begeranirijwe hamwe kandi baboshwe ku mutumba Nzibariba niho bagandagurwa. Ubwo bwicanyi bukaba bwari buhagarikiwe na Munagiri encadreur agricole wo kuri uwo mutumba yitwa Ntamavukiro Ernest. Ni kuwa 22 Gitugutu nyene isaha 3 zo mu gitondo Mahorwa Aloyizi yari umuhanuzi mukuru wa Buramatari, umukuru wa zone Buhiga n'uwitwa Mutamaja akaba yari umukozi wa Regideso, batanguza isekeza ryo kwica abatutsi bo ku mugwa mukuru wa komine Buhiga.
bategetse guturiza essence inzu y'umushinga ntahendi ku mwami Evariste, ikaba yari yahungiwemwo hampande y'umuryango wiwe abatutsi nka 30 bari bagizwe n'abagabo, abakenyezi n'abana. Bose bakaba barahiye baratokombera muri iyo nzu. Iyo essence yakoreshejwe iryo shano ikaba yatanzwe n'umudandaza Narunwa Selemani. Bahejeje kwihibara baciye bagenda guturira inzu ya Emmanuel Kajambere, aho kandi umuryango wiwe wari uhejeje guturirirwa mu nzu ya Evariste Ndikumwami. Kuri uwo munsi nyene bahimirijwe n'icegera c'umukuru wa zone ariwe Samandari Jean Baptiste. Igitero c'abahutu carahohosheje umwigisha w'umututsi yitwa Barugira Deo n'umusirikare yari mu karuhuko yitwa Nkeshimana Irere. Aba bakaba bari bafashwe kuva ku mugoroba wa 21 Gitugutu bajanwa kuri zone aho bari bakomerekejwe cane. Bahohojwe ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa Gitugutu igihe cy'isaha 9 z'umugoroba, kandi bari biruruma kuva ku mugoroba w'itariki 21 Gitugutu. Ni kuri iyo tariki nyene uwari umuyobozi wa ETM muri Rwakengereza Celestin yatanze itegeko yongera hagarikira umugwi w'abahutu mu kumara abatutsi bose bo ku mutumba Shanga. Minani Andre nawe yari umwigisha wa ETM, akaba ari we yategetse gonya abatutsi bo ku mutumba Magamba. Kuva isaha 2 zo mu gitondo yiriwe aratanga amabido ya essence mu mihingo yose akoresheje ipikipiki. Iyo essence ikaba yahavuye ikoreshwa mu guturira abatutsi baturiwe kandi baboshwe harimwo Boyero, Stanislas na Ndareyimana Joseph. Kw'ishuri nderabigisha rya Buhiga naho n'umuyobozi w'iryo shure wenyene yarongoye igitero c'abahutu baje bava ku mutumba Gashanga baje kwica abanyeshuri b'abatutsi yitwa ko yarajejwe kurera. Barateye ikigo c'iryo shuri, igitero cateye uruhagarara mu bana b'abatutsi, gutyo barashwiragira bagerageza guhunga. Abanyeshuri 8 bakaba baragandaguwe nabo babisha. Ukuri, ubutungane niyo nzira y'amahoro. Ubwo rero bwari uburorero bwerekana ko itariki ya 22 Gitugutu yari yagenewe guhonya abatutsi bose bo muri komine, kiretse imitumba imwe izo nkorabara za Frodebu zabandanije zica gushika mu kwezi kwa Munyonyo kurangire. Muti ni bande rero bari kwisonga ry'iryo honyabwoko ryakorewe abatutsi Buhiga? Ubu naho reka dutega amatwi Alexis Mbogo. Nk'uko vyagenze mu gihugu cose ni Buhiga rero honyabwoko ryateguwe n'indongozi za Sawanyafrodebu rishirwa mu ngiro n'abanywanyi b'uyo mugambwe nyene, kandi n'amazina ico bari bajejwe birazi, kanatsinda izo ndongozi z'ikibi zabikora ku mugaragaro. Abantu baregeranirijwe hamwe ku biro za komine n'amazone izuba riva. Naho uruhara runini ruri ku gatwe kwa Buramatari Anglebert Sentamu bo yahimirije agatanga n'uburyo bwo guhonya abatutsi mu ntara no muri komine Buhiga. Abantu bafashe ya mbere mu gutegura no mu gushira mu ngiro irihonya bwoko naba bakurikira, haba muri komine, zone eka no ku mitumba. Mahorwa Aloyize akaba yari umuhanuzi wa Buramatari, niwe yateguye ibikorwa byo kuzibira amabarabara be no kubomora ibiraro. Ni nawe na cane yatanguje isekeza ry'ubwicanyi mu kugomora abanywanyi ba Sawanyafrodebu ngo baturire abantu. Hari higanjemo abana n'abapfasoni n'abagabo bari hagati ya 30 na 50 bari bahungiye mu nzu ya Ndikumwami Evariste. Musitanteri natibonekeje Buhiga yaragaragaye muri Muhweza ku itariki ya 21 Gitugutu, akaba ariwe yatanga amategeko ngo bicire ibiti kandi bazibira amabarabara. Akaba yasize atanze itegeko ko ata muntu numwe arekuriwe gurengana kiretse Buramatari w'Igitega. Bica vyumvikana ko yari azi ko uyu Buramatari wa Gitega yarazanywe n'igikorwa gihambaye cyane. Eka ngo yarazungurutse n'iyindi mitumba ahimiriza abantu ngo bazibira amabarabara babomore n'ibiraro. Samandari Jean Baptiste yari umukuru wa zone Buhiga ari kumwe na Mahorwa Aloyize n'abandi, numwe mu ndongozi za Frodebu yatikije abatutsi bo ku murwa mukuru wa Buhiga. Twabonye ko ari we yicishije umwigisha Habarugira Deo na Nkeshimana Irere, umusirikane yari yibereye mu karuhuko. Eka twanabonye ko ari we yategetse kwica rubi abatutsi bari bahungiye mu nzu ya Evariste Ndikumwami. Uyu Samandari aho yarataniye n'abandi bicanyi nuko we yari umunywanyi wa RPB, umwe muri ya migambwe yari yiyunze na Frodebu ya Ndadaye. Nikimaye Theodose yari umukuru wa zone Buhinyuza ku mategeko ya Jean Pierre Mahangayiko
yarazibije amabarabara arabomoza ibiraro atako atanguza gutema abatutsi b'inkoronko no ku murwa mukuru wa komine Buhiga akaba ngo yafashijwe kandi n'umukuru w'umutumba Mwamba atari abana bakeyi n'abafasoni bashoboye kurokoka abandi bose barishwe abandi tutokwibagira kuvuga muri ako karanda k'ihonyabwoko ni Runwa Selemani yari umudandaza Nzomuvura Isa uyu akaba ngo yari ajejwe gutegura ibirobezo vyo ku murwa mukuru wa komine Buhiga ngo bica abatutsi Bigirimana Irere yaserukira umugambwe Frodebu muri komine akaba yari n'umuyobozi w'amashure mato ya Gitanga Ntandikiye Kazimira yari umuganga ku bitaro vy'Ibuhiga n'abandi twizere ko umunsi urizina intayizoruha igakubita mu gahanga abo bicanyi gutyo n'abandi bakigenzwa n'agatima k'ihonyabwoko batesho bate gutyo abavyeyi basubire kuvyara baheke ukuri ubutungane niyo nzira y'amahoro. turakengurukiye mwese mwakurikiye ikiganiro ca radio Cirimoso naho ubutaha tugire Uburundi buziriho nyabwoko murakoze cane. Iyi mwariko murumviriza ni radio Cirimoso.